Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data ndetse n'abakurikiranira ku iradiyo ngaha mu gisagara ca Mante, aho twisanze muri kano kanya kugira ngo tumenye ibanga ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma, kugira ngo dushobore gutahura iri jwi rirenga nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Nagomba gusoma mu vyeshuro Yohana mu gice ca mbere murongo wa 10 na 11, ahatubwira aho mutagatifu Yohana atubwira uku gukurikira. Aravuga ngo ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Aha Yohana aratubwira ibintu yabonye ku munsi w'umwami, kandi aratubwira ko yumvise ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Muri kano kanya rero tugiye kuraba ibanga ry'ijwi rirenga ry'inzamba ku munsi wa nyuma. Ibanga ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Iri niryo jwi Yohana yumvise ku munsi w'umwami igihe yimugwa mu gitabo cy'ivyeshuro Yohana mu gice ca mbere umurongo wa 10, aho atubwira ibintu yumvise n'ivyo yabonye. Rero avuga yuko iri jwi ryamubwiye riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? Ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Niwe Alfa na Omega, niwe ari uwa mbere n'uw'iherezo. Kandi Yesu Kristo niwe ku munsi wa nyuma, ku munsi w'umwami, azoba ariko aravuga akoresheje iri jwi rimeze nk'iry'inzamba, kandi azoba ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bose nk'uko yabisezeranye. Turabona ko iri jwi canke ijwi rirenga ry'inzamba niryo Kristo yavuze muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 31, igihe yavuga atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranirize hamwe abatoranijwe, bave mu birere bine guhera ijuru ritangurira kugera iyo riherera. Aha turafise ijwi rirenga ry'inzamba kandi kugira ngo rikore igikorwa. Iri jwi rirenga ry'inzamba, ijwi rya Kristo, rizoba riri mu bukozi bw'abamarayika b'umwami, aribo bazorungikwa ku munsi wa nyuma kugira bagire iki? Kugira ngo bahamagare begeranye abatoranijwe bakoresheje iri jwi rirenga ry'inzamba. No kuvuga ngo bakoreshe ijwi rya Kristo, bazoheza rero bahamagare begeranye abatoranijwe ku munsi wa nyuma. Kandi ijwi rya Kristo rizoba riko riravuga iki ku munsi wa nyuma? Mu bukozi bw'abamarayika b'umwami, aribwo bukozi bw'imyelayo ibiri bwasezeranijwe. Ubwo bukozi mu vyeshuro Yohana igice ca 11 no muri Zekariya igice ca 4. Reka twumve ico mu vyeshuro igice ca 4 murongo wa mbere, ico Kristo atubwira ko azoba ariko aramenyekanisha iri jwi ry'inzamba rizoba ririko riravuga. Yohana yaravuze ngo, hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba. Yohana yongeye kandi kumva iri jwi rimeze nk'iry'inzamba, avuga ngo rirambwira riti, duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo.
ngaha rero turafise umuco mwinshi ku bijanye n'ibintu iri jwi rimeze nk'iry'inzamba rizoba ririko riravuga ku munsi w'umwami, ni ukuvuga ku munsi wa nyuma. Ikibazo rero ni iki? None nihe dutegerezwa kudugira kugira ngo twumve iri jwi rimeze nk'iry'inzamba, iri jwi rirenga ry'inzamba rihamagara ryegeranya abatoranijwe kandi rikatumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba? Ijwi rya Kristo ryamye riri ku isi riganiriza abatoranijwe uva mu gihe uja mu kindi, nk'uko yabisezeranye muri Yohana igice c'icumi umurongo wa 14 kugeza ku wa 16, igihe yavuga ngo ni jewe mwungere mwiza kandi ndazi zanje n'izanje ziranzi, nk'uko data nzi nanje nkamumenya kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, ni ukuvuga yuko atari izo mu rugo rw'Abaheburayo. Nazo nyene birankuye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Ngaha rero Kristo aravuga ko izo ntama afise atari izo mu bwoko bw'Abaheburayo ariko nizo mu banyamahanga. Kristo avuze yuko bimukwiye kuzizana izo ntama hehe mu mukuku, kandi zizokumva ijwi ryanje, niko Kristo yavuze, hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Zizokumva ijwi rya Kristo kandi zizohamagarwa zegeranwe zishigwe mu mukuku w'umwami Yesu Kristo, ari ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo uva mu gihe uja mu kindi ryagiye rirakura uko Kristo yagiye uva mu gihe uja mu kindi yagiye aravuga biciye muri marayika ntumwa wa buri gihe. Biciye muri buri ntumwa ya buri gihe niho Yesu Kristo yamye ahamagara yegeraniriza intama ziwe mu mukuku wiwe, ni ukuvuga ngo mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, aho bavuka biciye mu kuvuka ubwa kabiri, biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wabo, bakaronka mpwemu wa Kristo, bavuka ubwa kabiri, bavukira mu bwami bw'Imana, hagashitswa ibyo Kristo yabwiye Nikodemu ko ari ngombwa kuvuka ubwa kabiri, kuvyagwa n'amazi na mpwemu, kugira ngo bashobore kwinjira mu bwami bw'Imana canke ubwami bwo mw'ijuru, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi uva mu gihe uja mu kindi, amamiliyoni y'ibiremwa abantu yagiye arumva ijwi rya Kristo biciye mu ntumwa ya buri gihe, kandi iryo jwi rya Kristo ryamye ari inzamba y'ubutumwa bwiza, biciye mu ntumwa ya buri gihe yavuze, irahamagara iregeranya abatoranijwe muri buri gihe. Kandi igihe hamara guhera intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga arizo ziri kuri iki gicapo, hanyuma dushika mu gihe c'iheruka bizifuruka, aho Kristo ahamagara akegeranya abatoranijwe. Ni ngaha niho we aduhamagarira kuduga, duguze hano. Kubera iki? Kuko we ntakiri ngaha canke ngaha canke ngaha, ntakiri no ngaha hejuru, ni ukuvuga yuko atakiri muri na kimwe mu ntambuko ndwi canke ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga, ariko ari mu gihe c'iheruka bizifuruka, arico gihe c'umunani, igihe gihoraho c'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi mu yandi majambo, ijwi rya Kristo riri ngaha mu gihe c'iheruka bizifuruka, biciye muri marayika wiwe ntumwa, ari we marayika ntumwa vyongeye w'ikiringo c'ubwami. Rero turabe mu vyeshure Yohana mu gice ca 22 umurongo wa 6, ingene Kristo azoba ariko aratubwira ibi bintu biciye muri marayika wiwe ntumwa. Kuko Kristo yaravuze ati duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi.
kubw'ibyo rero ategerezwa kugira umubiri w'inyama umuvugishwa ku munsi wa nyuma, kugira ngo biciyemwo umuvugishwa abwire ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba ku munsi wa nyuma. Reka twumve uwo ari we uno muvugishwa ntumwa arungitswe na Yesu Kristo, kugira ngo Kristo muri mpwemu yera abe agaragariye mwo muvugishwa ntumwa, nuko biciyemwo muvugishwa ntumwa haze ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana, ijwi rirenga ry'inzamba, rimenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nuko bityo mw'ubu butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, mw'ubu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ahamagare yegeranya abatonejwe biwe mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo mu gihe c'ibuye rikomeza imfuruka, arico gihe gihoraho c'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero twumve mu Vyeshuwe 22 ingene hamenyekana ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba ku munsi wa nyuma no mu gihe c'ibuye rikomeza imfuruka. Mwumve ingene bimenyekana. Aravuga ngo arambarira atayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igere mpwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagarano biwe ibigira bibeho vuba. Ninde Yesu Kristo yatumye? Ni marayika wiwe ntumwa. Kugira gira iki? Kugira ngo amenyekanisha avuge bino bintu bitegerezwa kubaho vuba, ari byo bintu Yesu Kristo muri iri jwi rirenga nk'iry'inzamba ryo mu Vyeshuwe igice ca 4 yavuze ati duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Kandi ni kubera iki mu Vyeshuwe 22 ari marayika w'umwami Yesu Kristo ari wabimenyekanisha bivuga? Kuko uwo niwe gikoresho ca Yesu Kristo, umubiri w'inyama wa Yesu Kristo, aho Yesu Kristo azoba ariko agaragarira muri mpwemu yera, kandi biciyemwo muvugishwa ntumwa muri marayika w'uwo ntumwa azoba ariko araganiriza avugisha abantu biwe abamenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibihe rikomeza imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Rero mwumve ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma rizoba ririko rirumva ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Dushobora kumva ibanga iryo ari ryo, ibanga ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Ibanga nuko ari ijwi rya Yesu Kristo, ariryo ku munsi wa nyuma rizoba riri muri mpwemu yera, gihishije kandi gihishurira muri marayika ntumwa, kandi rivuga biciye muri marayika ntumwa ritubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Kandi kuba uri kurumva ubutumwa bwa marayika w'umwami Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma atumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, ni ukuba uri kurumva ijwi rirenga nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Rero turumvise ibanga ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba, n'ijwi rya Kristo muri marayika wiwe ntumwa rituganiriza neza neza mu mutima no mu bugingo, ritubwira ibintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe ca nyuma ku munsi wa nyuma. Umunsi wa nyuma ni ikimpumbi c'indwi, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Mutagatifu Petero aratubwira gutyo muri Petero 2:3-8, kandi atubwira yuko ico ari ikintu twebwe tudakwiye kwirengagiza, kuko buri muntu wese yirengagiza ivyo ntazoshobora gutahura ico arico umunsi wa nyuma n'ico arico iminsi ya nyuma. Ico gituma atubwira uku: atabo nkunda, iri rimwe mweho ntimugiyobagize, yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe.
byongeye n'umuvugishwa Mose mu izabu ya 90 umurongo wa 4 aratubwira ibyo nyene, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ku biremwa abantu ni imyaka 1000, kandi iyo tubwiwe ku minsi ya nyuma tuba turi ko tubwirwa ku bintu bya nyuma, ko nk'uko iminsi ya nyuma y'iyinga ari kuwa 4, kuwa 5, kuwa 6, iminsi ya nyuma nayo imbere y'Imana ni 5,5, 6,6 hamwe n'ikimpumbi c'indwi. Nico gituma mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abaheburayo yashobora kutubwira uku: kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Rero mwumve ngene mutagatifu Pawulo atubwira ko Imana nyene ububasha bwose, Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo, imwe yavuga biciye mu bavugishwa ikaganiza ubwoko bw'Abaheburayo, avuga ngo muri no minsi y'iherezo yatubaririye mu mwana wayo, no kuvuga ngo muri Yesu Kristo. Rero mwumve ko hamaze guhera kuva mu gihe ca Yesu Kristo imyaka 2000, kandi n'ubu turacari ko turaba mu minsi ya nyuma, kuko iminsi ya nyuma imbere y'Imana ni 5,5, 5,6 hamwe n'ikimpumbi c'indwi. Kandi mu minsi ubwo Yesu Kristo yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka, hatanguye iminsi ya nyuma, kuko hatanguye 5,5 igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka. Nico gituma mutagatifu Pawulo atubwira yuko Imana yavuze biciye muri Yesu Kristo mu minsi ya nyuma. Vyongeye turabona ko intumwa ikomakomeye cyane mutagatifu Petero yavuze ku minsi ya nyuma, canke ku bihe vya nyuma, canke ibihe vy'iherezo. Atubwira uko gukurikira muri Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 18 kugeza ku 20, haravuga ngo, avuga ku buryo twacunguwemwo, aravuga ngo muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe na basogokuruza, atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Uwo yamenywe n'Imana kera itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Ni uhereye ryari urupfu rwa Kristo ku musaba Karuvariyo rwari rwarategekanijwe n'Imana ko ruzoba? Ni uhereye ku visi itararemwa. Uhereye ku visi itararemwa, Imana yari yarategekanije, yari yaragenye umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo kugira ngo azopfe ku musaba Karuvariyo, kugira ngo azopfire umwe wese muri mwebwe na jewe kandi, ndetse na buri muhungu wese n'umukobwa w'Imana yari kuzoza kuba kuri ino si ari umubiri w'umuntu. Rero dushobora kumva ko igihe Imana yagena urupfu rwa Kristo ku musaba Karuvariyo uhereye ku visi itararemwa, natwe nyene ubwacu yaratubonye, arico gituma Yesu Kristo yari gupfa umwagazi w'intama w'Imana ku musaraba Karuvariyo, ariko yerekanywe ku iherezo ry'ibihe kubw'urukundo abakunda, ndetse no kubw'urukundo nanje nkunda. Kubw'urukundo rwa twebwe twese, urupfu rwa Kristo ku musaba Karuvariyo rwategekanijwe uhereye ku visi itararemwa, rwarabaye, rwarahindutse ukuri, rwarabaye ukuri ngaha ku mumbe w'isi mu bihe vya nyuma, canke mu minsi ya nyuma, no kuvuga mu bihumbi 3 vya nyuma hari kuba ugushitswa ko kuza kwa mbere kwa Kristo, ndetse no kuza kwa kabiri kwa Kristo.
ku munsi wa mbere w'iminsi 3 ya nyuma ariho mu kimbobe ca gatanu Yesu Kristo yagaragaye ku isi igihe yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka. Hatanguye ikimbobe ca gatanu, hanyuma igihe Yesu yari afise hafi imyaka 30 yatanguye ubukozi bwiwe. Nuko aho hatangura iyinga rya 70 ryo mu buvugishwa bwa Daniyeli. Ariko ubukozi bwa Mesiya bwari kumara imyaka 3 n'igice, kuko ubuvugishwa bwa Daniyeli bwavuga ko hagati mw'iyinga ko azokwaka ubuzima Mesiya. Kubw'ivyo rero Mesiya uhereye igihe yatangura ubukozi bwiwe, igihe yabatizwa na Yohana umubatizi, hanyuma akaja mu bugaragwa, nuko akisonzesha iminsi 40 n'amajoro 40, hanyuma agatangura ubukozi bwiwe. Turabona ko gusa imyaka 3 n'igice yari kumara ubwo bukozi, kuko imyaka 3 n'igice y'ubukozi Mesiya yategerezwa gupfa ku busabe Kalvariyo mw'iyo myaka 3 n'igice y'ubukozi, kugira ngo yishire ku ibyaha byacu, bityo atwogesha amaraso yiwe y'igiciro, nuko atwoze icaha cose. Rero mwumve, murumva yuko ibyo byose byari byarategekanijwe, byarateguwe n'Imana uhereye isi itarashirwaho imfatiro. Ndetse n'amazina yacu nayo nyene yaranditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye kuva isi itarashirwaho imfatiro. Rero mwumve ingene hagaragaye ukuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana, arapfa ku musabe Kalvariyo hariya mu kimpumbi ca gatanu, mu kinjana ca mbere c'ikimpumbi ca gatanu, hamwe no mu ca gatatu ca mbere, mu ca gatatu c'ikinjana ca mbere co mu kimpumbi ca gatanu. No kuvuga yuko mu kinjana ca mbere c'ikimpumbi ca gatanu Yesu Kristo yagize ubukozi bwiwe, akora igikorwa c'umwagazi w'intama w'Imana, arapfa ku musaraba i Kalvariyo. Ibyo byose byariko biraba mu minsi ya nyuma yari yatanguye mu minsi ya Yesu Kristo. Kandi muri no myaka 2000 yaheze, mbega hamye habiki umugambi w'Imana. Kristo yamye ahamagara yegeranya abatoranijwe ba buri gihe, ahamagara abatoranijwe biwe, aganiriza abatoranijwe biwe biciye muri buri ntumwa ya buri gihe. Kandi ku munsi wa nyuma naho, mbega niki Yesu Kristo azoba ariko arakora? Azoba ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe mu gihe c'iheruka bizefuruka, biciye muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Nibiciye muri marayika wa Yesu Kristo niho tuzoba turiko twumvira ijwi rya Yesu Kristo ritumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Bityo azoba muri buno butumwa ariko araduha guhishurirwa kwano mabanga y'Imana yose ategerezwa gushitswa muri iki gihe ca nyuma. Ijwi rya Yesu Kristo rituganiriza biciye muri marayika we ntumwa rizoba ririko riraduhishurira ano mabanga yose, kandi buno butumwa azoba ariko araduha biciye muri marayika we ntumwa ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami mu kiringo c'ubwami buciga nino, ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Rero turashobora kumva mu buryo busesuye, mu buryo bugaragara neza, ibanga ry'ijwi rirenga ry'inzamba, iri banga ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba. Ku munsi wa nyuma turumvise ko iri jwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ari ijwi rya Yesu Kristo atuganiriza biciye muri marayika we ntumwa, atubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Iri jwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ryarashushanijwe mu buryo butandukanye mu byanditswe kugira ngo rizoshitswe. Rino sezerano ry'ijwi rirenga ry'inzamba rihamagara ryegeranya abatoranijwe kugira ngo iryo sezerano rizoshitswe kuri uno munsi wa nyuma, aho Kristo Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba ari muri marayika we ntumwa muri mpwemu yera agaragaye yihishije akihishura
aganiriza ishengero ryiwe bino bintu bitegerezwa kubaho vuba, kandi kuba uriko wumva bino bintu bitegerezwa kubaho vuba biciye muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, ni ukuba uriko urumva ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Twarashitse ku munsi wa nyuma, mu gihe twokongera ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, twongere ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, twaramaze gushika mu kihumbi c'indwi, kandi ikihumbi c'indwi ni umunsi w'umwami, ni umunsi wa nyuma, ari nawo Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa yari kuzotubwira akatuganiriza akoresheje ijwi rirenga nk'iry'inzamba, akatubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, bityo akaduhamagara akadushira mu gihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo, kandi akadutegura kugira ngo duhindurwe tuzamugwe kuri uno munsi wa nyuma, nuko tujanwe mu mazimano y'ukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu rugo rwa data wo mw'ijuru. Twarashitse ku munsi wa nyuma, kandi twumvise ko ari ikihumbi c'indwi, mu gihe twokongera ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, tukeretse nk'uko kiri ikirangaminsi, nuko rero hasigaye imyaka 3 kugira ngo dushike ku munsi wa nyuma, no kuvuga kugira ngo dushike mu kihumbi c'indwi. Ariko mbega Imana yoba yaracereje ikirangaminsi cayo nk'uko ibiremwa abantu bagicereje? Jewe nibaza ko atari vyo namwe, kandi namwe Imana itasubije inyuma ikirangaminsi cayo. Nuko rero turi ku munsi wa nyuma mu kihumbi c'indwi ku biremwa abantu, kugira ngo habiki, kugira ngo twumve ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba rituganiriza, ritubwira ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri kino gihe, iki gihe twebwe turiko turabamwo. Nico gituma turi hano, kandi uri n'ugutwi ko kumva niyumve ico mpwemu abwira amashengero kuri uno munsi wa nyuma. Yesu Kristo muri mpwemu yera avuga biciye muri marayika we ntumwa bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ivyo nivyo mpwemu yera abwira amashengero kuri uno munsi wa nyuma biciye muri marayika wiwe ntumwa, nk'uko mu bihe by'ishengero vyaheze ivyanditswe biravuga ati uri n'ugutwi ko kumva niyumve ivyo mpwemu abwira amashengero. Kandi nibiki mpwemu yera yari karavuga muri buri gihe? Uri n'ugutwi ko kumva niyumve ivyo mpwemu avuga, kuko ivyo mpwemu yari karavuga nivyo yari karavuga biciye muri mu marayika ntumwa wa buri gihe. Rero mbega nibiki mpwemu yera avuga abwira amashengero? Kuko ivyo azoba ari karavuga, azoba ari karabivuga biciye muri marayika we ntumwa, azoba ari karavuga ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma. Uko niko rero azoba ari kahishurira ishengero ryiwe ibanga ry'ikimatanije c'indwi ryatumye haba agacerere mw'ijuru hafi igice c'isaha, igihe hahishurwa ikimatanije c'indwi mw'ijuru mu vyeshuro Yohana igice c'8 umurongo wa mbere. Rero ibanga riri mu kimatanije c'indwi ni ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Iryo niryo banga Yesu Kristo muri mpwemu yera biciye muri marayika wiwe ntumwa azoba ari karabwira ishengero ryiwe hamwe n'amashengero yose kuri uno munsi wa nyuma, avuga biciye muri marayika wiwe ntumwa, aganiriza ibiremwa abantu byose mu gihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Turumvise
ico arico ibanga ry'ijwi rirenga ry'inzamba. Iryo niryo jwi rirenga ry'inzamba rivugwa na mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye abikorinto mu gice ca 15 umurongo wa 51 ukabandanya ahavuga uku gukurikira: ehe, ndababarira akabanga. Murabona, nibanga tuzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Aha dufise isezerano ry'inzamba ya nyuma, ari ryo jwi rirenga ry'inzamba, ari ryo jwi rya Kristo riduha kumenya, ritumenyesha ibintu byose biterezwa kubaho vuba, ritumenyesha biciye muri marayika wiwe ntumwa. Kandi ino nzamba ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buriko buratangazwa, buriko buravugwa na marayika w'umwami Yesu Kristo, asizwe na mpwemu wa Yesu Kristo kuri uno musi wa nyuma. Bityo uko niko rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ririko rirumva inzamba ya nyuma, kugira ngo nyuma y'uko abapfuye bizera Kristo bazoba bazutse, natwe bakiri bazima duhindurwe, hanyuma tunyakugwe tuje mu ijuru, kugira tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, turi kumwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ibyo kandi mutagatifu Pawulo yarabivuze mu gwete rw'abitesalonike, ugwete rwa mbere rw'abitesalonike mu gice ca 4 umurongo wa 14 kabandanya, ahavuga uku gukurikira, kandi ngomba kuhasoma: uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abo ariko twizera yuko abasinziririye muri Yesu Imana izobazanana nawe, no kuvuga ngo abo imibiri yabo yapfuye. Uko niko Imana izozana bande? Abasinziririye muri we. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa ku kuza k'umwami wacu, abazoba basigaye kugeza ku kuza k'umwami, tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganirire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Iri ni isezerano ry'Imana ku bahungu n'abakobwa b'Imana bazoba babaye kuri uno musi wa nyuma, ku musi w'umwami, arico k'impumbi c'indwi, arico tumaze kuba twaragezemwo mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiribuko. Kandi no kubera iki turiko turabona kuri uno musi wa nyuma, kandi no kubera iki tubaye kuri uno musi wa nyuma, ni ukugira ngo twumve ijwi rirenga ry'inzamba ritumenyesha ibintu byose biterezwa kubaho vuba kuri uno musi wa nyuma, no muri iki gihe ca nyuma, mu gihe c'ibuye rikomeza ifuruka, hamwe no mu kiringo c'ubwami. Twarashitse mu gihe c'ugushitswa kw'ibanga ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku musi wa nyuma,
ritumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe iki twebwe turiko turabamwo. Turumvise ibanga ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma iryo ari ryo ni ijwi rya Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa ari nawe Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba ariko agaragariramwo ku munsi wa nyuma atumenyesha bino bintu byose. Kandi twarashitse mu gihe cyo gushitswa kw'ibanga ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Kandi iri jwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba nihe ryari kuba ririko riraganiriza abantu, ishengero, abatoranijwe, rikabahamagara rikabegeranya kandi rikabamenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba nk'uko ijwi rya Kristo ryamye riri muri buri gihe rigaragaye riganiriza abantu biciye muri buri mumarayika ntumwa mu kibanza icaba kirimwo uwo muvugishwa ntumwa. Vyongeye kuri uno munsi wa nyuma naho ijwi rya Kristo rizoba riri mu kibanza runaka, arico kibanza co muri Amerika Latine na Karayibe, riganiriza rivuga bino bintu byose biterezwa kubaho vuba, ribibwira abana bose b'Abanyamerika Latine na Karayibe. Ijwi rya Kristo rizoba biciye muri marayika ntumwa ririko riratuganiriza mu Gisupanyoro, ritubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma, ku munsi wa nyuma, hamwe n'igihe cibuye rikomeza ifuruka. Uko niko rero ijwi rirenga ry'inzamba rizoba ku munsi wa nyuma ririko riravuga riganiriza Abanyamerika Latine na Karayibe, ribabwira ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi rizoba ririko riradushira mu gihe cy'ibiriko bizifuruka hejuru mu gasongero k'umusozi w'Imana, mu gasongero k'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi rizoba ririko riradutegura kugira ngo duhindurwe tunyakugwe muri iki gihe ca nyuma. Murumvise uburyo buciye bugufi ubwo iri jwi rirenga ry'inzamba ryo mu Vyahishuriwe igice ca mbere umurongo wa 10 na 11 n'Ivyahishuriwe igice ca 4 umurongo wa mbere, hamwe no muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 31, ingene rizoba ririko riravuga, ingene rizoba ririko rirasamirana, nuko rikaba ririko riratumenyesha bino bintu byose biterezwa kubaho vuba, bityo rikaba ririko rirahamagara ryegeranya abatonejwe n'Imana bose muri Amerika Latine na Karayibe muri kino gihe ca nyuma, arico gihe twebwe turiko turabamwo. Ni Amerika Latine na Karayibe hazoba hari ijwi rirenga ry'inzamba, ijwi rya Kristo rihamagara ryegeranya Abanyamerika Latine na Karayibe. Kubw'ivyo rero rizoba ririko riratuganiriza mu Gisupanyoro, kandi abatoranijwe igice kinini na benshi 90 canke 99% batoranijwe bo ku munsi wa nyuma bazokumva ijwi rirenga ry'inzamba rihamagara rikegeranya abatoranijwe n'Imana, bazoba ari Abanyamerika Latine na Karayibe. Rero ikibazo ni iki? Barihe abo batoranijwe n'Imana b'Abanyamerika Latine na Karayibe bazokumva ijwi rya Kristo, ijwi rirenga ry'inzamba biciye muri marayika ntumwa, nuko bakegeranirizwa hamwe kuri uno munsi wa nyuma? Barihe? Turi hano muri Amerika Latine na Karayibe twumva ijwi rya Yesu Kristo, iri jwi rirenga nk'iry'inzamba kuri uno munsi wa nyuma, riduhamagara kandi ritwegeranya, ritumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma. Uko niko rero we atwereka ukuza kwiwe kw'ishengero ryiwe mu gihe c'ibiriko bizifuruka,
yihishije akihishurira muri marayika wiwe ntumwa, akatuganiriza mw'iry'ijwi rimeze nk'iry'inzamba, kandi akatubwira, akatumenyesha bino bintu byose. Murumvise iri banga ryo kuza kwa Kristo ku banyamerika Latine na Karayibe biciye muri marayika wiwe ntumwa, amenyesha abwira abanyamerika Latine na Karayibe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kubera iki? Kuko mu banyamerika Latine na Karayibe hazoba hari abatoranijwe n'Imana, abazohamagagwa begeranywe n'ijwi rirenga ry'inzamba biciye mu bukozi bw'abamarayika, aribwo bukozi bw'imyelayi ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya bugaragajwe na Yesu Kristo muri mpwemu yera biciye muri marayika wiwe ntumwa. Uko niko rero igikorwa ca Yesu Kristo ku munsi wa nyuma kizoba kibere mu banyamerika Latine na Karayibe, kandi uko niko hahamagagwa hakegeranwa abatoranijwe b'abanyamerika Latine na Karayibe bo ku munsi wa nyuma, kandi barategurwa kugira ngo bahindurwe, banyakugwe, bajanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu rugo rwa data wo mw'ijuru. Turumvise icarico ibanga ry'ijwi rirenga nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Ese Imana yobandanya ituganiriza, ese Yesu Kristo yobandanya atuganiriza muri iri jwi rirenga nk'iry'inzamba, muri buno butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi abandanye atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, ari uwo munsi w'umwami, umunsi twebwe turiko turabako, kandi adutegure kugira ngo duhindurwe, tunyakugwe, kandi abasigaye batarumva ijwi rya Kristo y'ijwi, ijwi rirenga nk'iry'inzamba, bashikirwe n'ubutumwa bw'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba, ijwi rya Kristo, nuko bushiki bwina mu bugingo bwabo, bitaba umuhamagaro wa Kristo, nuko begeranywe mu mukuku w'umwami, mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu gihe cibuye rikomeze furuka, hamwe no mu kiringo c'ubwami, nuko nabo nyene bategurwe kugira ngo bahindurwe, bazamurwe muri kuri uno munsi wa nyuma. Kuri jewe ryari ibakwa ridasanzwe kubana namwe muri iri joro, ndabashingira intahe ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Turumvise icarico ibanga ry'ijwi rirenga nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Mukomeze iminsi yose y'ubuzima bwacu twumva iri jwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba kuri uno munsi wa nyuma, hamwe n'ibihe bidashira. Murakoze cyane kuba mwateze umutima wikunze, bakundwa nshuti na bene data muri hano, hamwe n'abakurikiranira ku iradiyo, kandi ndasigana hamwe namwe Revera Miguel Bermudas Marine, kugira ngo umwe wese muri mwebwe bakundwa mukurikiranira ku iradiyo abaha imirongo hamwe n'amatelefone iyo mushobora guhamagarako, kugira ngo musabe ibitabo ku buntu birimwo ibikorane bisa n'ibi, no kugira ngo kandi mushobore kumviriza ibikorane nk'ibi, aho muzoshobora kumva biciye mu mavideo ibikorane bisa n'ibi, kugira ngo bityo mubandanye mwumva iri jwi rirenga nk'iry'inzamba kuri uno munsi wa nyuma, ari ryo jwi rya Yesu Kristo, ariko aratubwira, ariko aratumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Nuko rero ndasigana hamwe namwe Revera Miguel Bermudas Marine, kugira ngo abahe imirongo ya telefone iyo mwebwe mushobora guhamagarako, kugira ngo muronke ibitabo ku buntu, kandi babandanye mwumviriza ijwi rirenga nk'iry'inzamba ritumenyesha bino bintu byose. Ni ukuvuga yuko biciye
biciye muri iri jwi rimeze nk'iry'inzamba, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, biciye muri marayika w'intumwa, twese tuzoronka ubumenyi bw'ibintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe cya nyuma, iki gihe twebwe turiko turabamwo. Reka twakire Revera Miguel Bermudas Marine kugira ngo ababwire imirongo ubunyene umwe wese muri mwebwe bakundwa mu kurekiranira ku iradiyo. Imana ibahezagire kandi barinde mwese.